Turongeye kubaha ikaze inshuti namwe bagenzi mudahengesheranya gukurikira ibiganiro by'imbonesha kure JCTV. Turi kuwa 27 Nzero umwaka wa 2022 akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Je ngira ndayabashikirize ni Nzumwe God de France ko mumenyereye, nawe uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira uko bimeze ni Jean-Claude Nzambimana. Sangwe kaze. Amakuru y'uno munsi ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Muganga Ndayiragije Majorique Shadrack araza kutuyagira kubijanye n'indwara y'amenyo, muraza kubikurikirana muri ano makuru. Amacupa avamwo ibinyobwa bitandukanye asigaye yongera guhingurwamwo ayandi macupa, n'ibinyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayavuga mu yandi makungu mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Inkuru imwe ukwayo. Igenekerezo rya 27 Nzero uko umwaka utashe ahatari hake amakungu arahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ukwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko no gukinga ivyaha bikorerwa ikiremwa muntu. Uyu munsi ukaba washizweho mu mwaka wa 2002 ushigwaho n'abashikiranganje b'indero bava mu bihugu bitandukanye vya Buraya, hanyuma wemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Intumbero y'uwo munsi kwari guhamagarira amareta guteza imbere imigambi igamije gukingira ibibanza vy'ivyibutso. Isukurike mu kanwa hamwe no gufungura ibirimwo isukari nyinshi ni bimwe mu bitera indwara yo gutoboka kw'amenyo. Ibi bisigurwa na muganga Ndayiragije Majorique Shadrack yanonosoye ibijanye n'indwara y'amenyo. Nuko iryinyo ni igihimba c'umubiri nkuko Imana yaremye ibindi bihimba. Nukuvuga ko rero ibihimba byose Imana yaremye kimwe cyose gifise akamaro kaco. Hanyuma nkuko tubizirera amenyo arafise akamaro ko guhekenya, ubwa mbere ko guhekenya, mugabo hari n'akandi kamaro ko gutuma umuntu aboneka agira isura nziza. Mu byo gushaza amenyo arafise akamaro kadasanzwe. Ego no bigaruka ko cyane mugabo kuno munsi tuvuga iyo ngwara yo gutoboka kw'amenyo canke kunga kw'amenyo, ico no vuga nuko iryinyo rifise akamaro ko guhekenya. No kuvuga ko rero riravugwa rigakira nkuko ibindi bihimba by'umubiri bivugwa bigakira. Ego bisigura ko rero iyo rigwaye atari kwihutiza kuja kurikura, mugabo uraja kwa muganga akarivura. Ego iyo ngwara yo kunga kw'amenyo ni ingwara igenderaza bukebuke. Nukuvuga ko uko umwanya ugenda niko iryinyo riremba, nka kujya ko umuntu aremba. Rero birashika iryinyo rigapfa nkuko n'ibindi bishika nkuko bamuca ukuguru cyangwa ko bamuca urutoki iyo kwabaye nabi. N'iryinyo rero haragera igihe bikaba ngombwa ko umuntu arikurayo mu gihe atabundi buryo bushoboka bwo kurivura. Ni byiza rero ko umuntu acumva ibimenyetso byo kwiryinyo rigwaye yonyarukira kwa muganga kugira ngo tumufashe bigikunda. Ubwo buryo burahari bwo gusubiriza amenyo yavuyeyo ngaha mu Burundi birakorwa cyane. Hanyuma umuntu agaheza agasubirizwa ayo amenyo yiwe hejuru yo gushaza, mbere arasubira akayakoresha no mu gufungura agaheza koroherwa. Aho mbere noca mvuga ko iyo iryinyo ryavuyeyo mu bitera kajagari mu yandi menyo asigaye mu kanwa. Nk'akarorero nk'iyo havuye iryinyo ryo hasi, iryinyo byari birabana ryo hejuru byahora bihura riraheza rigakura rigasumba yandi, gutyo bigatuma mbere mu myaka iri imbere umugwayi agira ingorane no mu bibangabanga ugasanga ntibigikunda kwa hekenya neza. Iryo ryinyo iyo risubijweyo nibyo riba atari ryo ryaremanywe n'Imana. Ubuhinga bwarateye imbere, iryinyo rirashobora gusubirizwa akarikoresha mu gufungura byari byo byose, gutyo amagara yiwe yo mu kanwa kabandanya ameze neza. Amenyo sinovuga ngo arasumbanya ubukomezi, twese dufise amenyo amwe. Nibyo hari habo usanga bafise amenyo kubera imiryango canke kubera izindi ngaruka, usanga ayo menyo
ntakomeye cyane mugabo ubundi twese dufise amenyo amwe ico nagomba kugaruka ko mbere twari kuvuga no mu ntango mbega amenya atoboka kubera iki amenya atoboka kubera iki ubundi ingwara yo gutoboka amenyo canke kubungwa amenyo ni ingwara novuga kwiva kwisukurike ryo mu kanwa na cyane cyane izo ngwara ziragwiriye muri no misi kubera kenshi dufungura ibintu byo mu mahinguriro novuga ibintu bigwiriye mu isukari amenyo ubundi iyo umuntu yafunguye ibintu biri mu isukari nyinshi naho itoba nyinshi mugabe gasigara mu kanwa hasanze harimo imigera niyo rero iheze igahingura ubumara ivyo byisigarira by'ibyo kurya bisosa bica iyo migera iceze kabihingura mu bumara uheza bukonona amenyo ugatuma iryinyo ritangura gutoboka iyo rero utivuje iyo ngwara ibandanya yoyo yongerekana ugasanga iryinyo ryabandanije ritoboka hari igihe ritoboka ukabona ikinogo kinini kitoboro kinini hejuru cyangwa ugasanga ryabandanije ritobokera indani inyuma ari hatoyi iyo rimaze kubandanya rero haragera igihe ufunguye wumva ubabara aho rimwe hari habaza kwa muganga mugabo kenshi tukunze kubona baza iyo iryinyo ryamaze kubababaza cyane niyo ataco bafunguye ubundi ubabare busanzwe bahora babwirengagiza mugabo umaze kumva utanguye kubabara unyoye ibintu bikanye canke ibishushe byiza no kuja kwa muganga kugira ngo agusuzume aho mbere no camvuga byari byiza ko umuntu yisuzumisha kwa muganga w'amenyo rimwe n'imiburiburi byabuze rimwe mu mwaka ubundi twasaba ko mu mezi 6 umuntu aca kwa muganga w'amenyo akamusuzuma kuko niho umuntu aheza akabona iyo ngwara hakiri kare agashobora kuyihagarika akarivura hari tarakubabaza amacupa avamwo ibinyobwa bitandukanye yahora atabwa mu bibanza vyegeranirizwamwo imicafu ivuye mu gisagara ca Bujumbura asigaye asubira guhingurwamwo ayandi macupa. Jean-Claude Nzambimana. Turi muri zone Buterere hari kimwe mu bibanza vyegeranirizwamwo imicafu iva mu gisagara ca Bujumbura. Ico kibanza kibonekamwo imicafu y'ubwoko butandukanye izanwa n'amakamyo yavanye mu gisagara ca Bujumbura. Ushitse muri ico kibanza haribonekeza abantu batari bake baba harimwo abariko bararondera amakara canke ibindi bisigarira vy'ibifungurwa kari n'abakiri bato bakora igikorwa cyo gukura muri iyo micafu amacupa avamwo ibinyobwa bitandukanye akozwe mu bwoko bwa plastike ayaheza akaca yegeranywa agasubira gupakirwa iyo miduga nyene akaja kugurishwa mu gisagara ca Bujumbura. Pascal Nizigimana ajejwe igikorwa cyo kwegeranya ayo macupa aratubwira ico baheza bakayakoresha. Nahise ndarazi ibintu vya nkora mu kazi k'impuzu. Sasa nkoze mu kazi k'impuzu urabona muri iyi minsi mikuru bigize iminsi itagenda neza. Naciye ndonkara umuntu w'umugenzi asanzwe bamenyereye gukora muri ibi muri abanyi bari basanzwe bakora mu amahinguriro hanze yibi bashadutera kamera avuga ati twe ujya mudushoreye ko turabaha amahe njewe cyane guyo mbanca ndaza kuva ntangwe kubikora naciye ndabikora nyene ncanzana amahera twe nkaje sanzwe nkaje nigura bino bivodoka nana ama plastique sanda biguze ndabona umenga harimwe amakaruso ko umuntu aronka ibiharage by'abana bajya kana tukoronka mu isabuni hama natwe nyene n'abahungu nyene babituzana babitora ngana nabajya ba mama nabo nyene ntibidoga bavuga twe turawusayo gusuma yo yibiharage yo kuza kujya muhi besha panza amazu abandi nabo urumva ingahe Bujumbura ko umuntu wari wese ajya asuma barumva badushoreye ko twe turabaho udufaranga bagacagenda bakisumi. Bamwe mu gwaruka rukora ko kazi ko kwegeranya amacupa avamwe ibinyobwa bitandukanye kozwe mu bwoko bwa plastique bavuga ko babonye ko kwicara ataco vyobamarira bahitamwo kuza gukora ako kazi. Twama dukora misi yose nivyerekeye amavuduka kubera utiri uriruka ukirirwa muhira usanga atakintu rwose bica bisaba rero kuza ngaha ukiruka no buzima kugira uronke icyo ufungura. Ndabifata nk'akazi kubera nivyo bindisha bikambeshaho kubera nta muntu nja kwiba kandi mbona mfise amaboko yo gukorera. Abo bakora ico gikorwa cyo kwegeranya ayo macupa bavuga ko aheza akaca asubizwa mu ruganda akaja guhingurwamwo ayandi macupa. Mu makungu haravugwa ukutumvikana hagati y'igihugu c'Uburusiya
na Ukraine. Ni inkuru twatohorejwe na Sofoni Hicu Burundi. Intambara irashobora kwaduka umwanya n'umwanya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Burusiya kubera ko igihugu cy'u Burusiya kiterekwa iyinjira rya Ukraine mu muryango wa OTAN. Izi mvururu zimaze ikiringo kirenga indwi zibiri zisa n'izigeze ku ndunduro. Imbonesha kure TV5 Monde imenyesha ko ingabo zitabarika n'ibiduga vy'ingwano vyamaze gushwara ku rubibe igihugu ca Ukraine gihana n'Uburusiya. Nubwo habaye ibiganiro hagati y'impande zihanganye, biboneka ko ibihugu vya Burayi biterekwa ivyo igihugu cy'u Burusiya gisaba. Kugeza ubu impande zose zadaditse nta nyinshi iratogwa. Mu gihe igihugu cy'u Burusiya gisaba leta ya Ukraine gusinya amasezerano yo kutazokwigera cinjira mu muryango wa OTAN, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zivyamirira kure. Igihugu cy'u Burusiya kikaba gisa n'ikiriko gituma ibintu biyangara. Intambara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya nubwo ubu bikiri mu majambo. Intandaro ya vyose akaba ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya bishaka kwagura umuryango wa OTAN mu kongera ko no guha ikaze ibihugu vyegereye Uburusiya. Ivyo navyo leta ya Moscow ikaba ibibona nko kuvogerwa no gusugirizwa ku butaka bwayo. Mukamenya ko nubwo igihugu cy'u Burusiya kiriko cankira igihugu ca Ukraine kuja mu muryango wa OTAN, iki gihugu ca Ukraine gifise uburenganzira bwo kunga ubucuti n'ibihugu byose gishatse. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru kuva mu ntango kugera arangiye. Tubamenyesha ko imbonesha kure mubandanya mudukurikira muciye kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mwanditse akajambo JCTV. Naho ubutaha.